icambere twari kwigisha abene gihugu kugira ngo bamenye ingwara ya Ebola ingene itera. Aho rero nibaza yuko mwese mwavyumvirije mwaravyumvirije ko twabicishije mu biganiro muri Ninde, hariho amamisiyo aca ku maradiyo, hariho ubutumwa ducisha mu buhinga bwa none mu matelefone, harabaye igikorwa ca caravane kugira ngo abene gihugu benshi bavyumve kandi zobibandanya. Hambavu y'ivyo hariho nk'abemesha kiyago twigishije barenga 4,626 muri ubure bw'ubuvuzi bwegereye imbibe z'igihugu. Abo nabo baradufasha kugenda bigisha mu mihana ingene y'ingwara itera, ibimenyetso vyayo. Aho rero ni mu burere bw'ubuvuzi novuga 21. Hariho abajejwe kuvura twigishije ubuhinga gushobora gupima iyo ngwara, gushobora kumenya ingene bayikingira n'igihe hoza uwo tusanzwe agwaye ingene bo mutunganiriza bakamuvura atanduje abandi bene gihugu. Abo bagera ku 962. Hanyuma twarigishije kandi nabajya basanzwe bakurikirana abanyeshure les encadreurs scolaires. Twarashizemo mwebwe abanyesha makuru, harimo abajejwe umutekano, bose hamwe twasanze bashobora kuba bagera kwice ku 635. Ivyo tuzobibandanya mu gihugu hagati mbwa twahereye aha mu burere bw'ubuvuzi bwegereye igihugu ca Kongo. Rero hariho nibindi twashizeho na cyane kubaka muri aho ku mafrontiere hashika 22 kugira ngo abo twashizeho baba abapolisi baba abaganga bashobore gukora mu buryo bworoheye bubereye. Aho twubatse amasite 22 kandi twarasanze hamwe ku mafrontiere hatagira ubutu twasugumwe turashoboye kutwubaka. Ntihari amazi kuko umuntu wese yinjiye mu Burundi ategerezwa gukaraba n'isabune, tugashiraho na chlore kugira ngo naho yoba yafise ubundi bucafu ntashobore kubwinjirana. Ivyo rero twarabikoze kandi turashima ko bigenda neza. Eka mbere no mu mavuriro kuko twasanze naho yoca yinjiye atakimenyetso afise, kuko turamaze kubona yuko abantu bagenderanira muri Kongo arashobora kugwara gashika mu bitaro bagashobora gutora niyo ngwara. Cyo twaciye dushira heri imigwi mu bitaro n'ahantu bashobora kubakirira. Naho nyene mwarabibonye ko twagiye dushiraho uburyo bwo kugira isuku, gukaraba, kuko Ebola ntica mu muyaga, bisaba ko umuntu aba yakoze ku muntu agwaye. Ivyo navyo nibaza yuko bituma abantu batogira ubwoba, kuko hariho ibiho batogize imisi tubona umuntu akumva ngo Ebola kaca atangura gusha coba. Ni ingwara iteye ubwoba, mugabo ntitutezwa kugira ubwoba, ahubwo tuteza kwitegurira kugira ishitse dushobore gukingira bene gihugu n'uwo muntu agwaye dushobore kumuvura. Ico twamesha kandi nuko ngaha dushobora gupima neza yuko umuntu agwaye Ebola canke atayigwaye. Kinasha tugiye gukora nuko aba bakozi bo mushikiranganje turakorana bari muri uburere 22 bw'ubuvuzi, tugiye nabo nyene kubaha urucanco rukinga ingwara ya Ebola kugira ngo bakore batekaniwe, kandi niyo twobona umuntu dusanze kwiyo ngwara dushoboye kumutunganiriza natwe twikingiye. Ikindi nashaka ko ndabashikiriza kuri iyi ngwara ya Ebola iri mu gihugu ca Kongo nuko hambavu y'ubwo buryo muri laboratoire dufise bwo gupima, turiko turakora ku buryo nimba babonye umuntu afite ikimenyetso ari mu ntara c'ibitoke, mu bitaro byo mu c'ibitoke bashobore kumupima tutarinze kujayo, kandi bashobore kumenya yuko ari ingwara ya Ebola canke atariyo. Igihe bazosanga bishitse ntavyo twifuza, iyo ngwara tukayitora ku muntu umwe, twarategekanije uburyo bwo gushobora kumutunganiza kumuvura. Aho rero bisaba ni bande bashobora kuzovura bafise ubuhinga bwo kuvura umuntu agwaye Ebola ngaha mu Burundi. Abo rero barahari, kandi turafise n'ishira hamwe Médecins Sans Frontières rimaze kuba rifise ibikoresho ku buryo uwo tworonka turafise ahantu tuca tumujana tukamuvurira kugira ngo dukingire abandi bene gihugu bagume ku mirimo yabo.
hanyuma hariho n'ibindi bikoresho tuzoronka vuba aho icyo bita laboratoire mobile aho batubwiye ati Nyanzarake turabonye umuntu twikeka ku kimenyetso iyo laboratoire cijayo kugira ngo tworohereze n'uwo muntu basanze ku bimenyetso bamufata amaraso hanyuma babipimira hariya basanze atagwaye bamuvura izindi ndwara ziba zamuteye ubwo bushuhe basanze agwaye naho ico gihe hariho ambulance ibi bijejwe baca baheza bakamujana muri centre twateguye gushobora kuvuriramwo umuntu twaba twasanze afise ingwara ya Ebola nuko rero turahumuriza bene gihugu bagume ku mirimo hanyuma babandanye bakurikiza impanuro zo kwa muganga kandi n'inyigisho zigiye kubandanya kugira ngo umwe wese amenye ingene yikingira ingwara ya Ebola mugabo n'izindi ngwara zica mu bucafu